Imana hari ivyo yakuteguriye yaremye ku buzima bwawe kuva kera. Nkwibutse ko Imana ire mu muntu ico yaremye igambiriye umwana w'umuntu yamuremye ngo aganze ategeke ibindi biremwa byose. Ntabwo waremewe kuganzwa, waremewe kuganza. Ijambo ry'Imana riratwereka duheraho nyene mu itanguriro ibi gice ca 26 haratubwira intego y'Imana, umugambi w'Imana kugira ngo ireme umuntu. Bibiri itwereka ngo Imana irarema, iravuga ngo habeho. Kuva ku munsi wa mbere iravuga ngo habeho, ku wa kabiri iravuga ngo habeho. Ivyo yavuga ngo habeho byose byagenda bibaho. Iravuga ngo habeho iki kikabaho, yavuga ngo habeho iki kikabaho, kugeza ku munsi ugira gatanu ivuga ngo habeho iki kibaho. Amen. Hugera no munsi wa gatanu, haleluya. Ku munsi wa gatanu rero umunsi uhereza irema iravuga ngo noneho uyu munsi habe inama kugira ngo tureme uzotegeka akaganza ibi byose maze kurema. Mu byaremwe byose nasanze umuntu wenyene ni w'Imana habanje kuba inama mu ijuru, kuko ijambo ryavuga umurongo wa 26 ngo haravuga ngo tureme umuntu asa natwe. Ibindi byose Imana ntiyavuze ngo tureme, yabikoze nk'Imana mu bumana bwayo. Ariko aha hantu hatwereka ko Imana noneho sinzi ni igitigiri c'ibiremwa bindi biri mu ijuru Imana yaremye, ariko yahamagaye ibindi biremwa byabanjirije ikiremwa muntu, abamarayika n'umwana wayo n'umuhemu wayo, ndetse n'ibindi biremwa byose. Aho dusanga muri Bibiliya haratwereka ngo binyabugingo, hari n'ivyo tutazi byaremwe imbere y'ikiremwa muntu, kuko ivyo nivyo mu ijuru. Amen, haleluya. Imana iravuga rero ngo tureme umuntu asa natwe, haba inama mu ijuru. Iyo nama ibiremwa byitabiriye iyo nama sinzi ko bingana, ariko ijambo iyo rivuze ngo riba rishatse kwerekana ko itabyikoranye, ibikoranye n'ibindi biremwa. Amen. Imana yavuga ngo tureme umuntu asa natwe. Usomye neza uwo murongo 26 ahandi hose yaravuze ngo habeho ibitoke, habeho umuceri, habeho amazi, habeho ivyo bintu Imana igenda ivuga ngo bibeho, bigenda bibaho. Ariko hageze ku murongo wa 26 iravuga ngo noneho tureme umuntu asa natwe. Haleluya. Haca haba inama. Nagira nkwibutse ko kuremwa kwawe haba inama mu ijuru. Kuremwa kwawe hari inama yakoretse mu ijuru kugira ngo wewe ubeho. Bivuze ngo no kuvaho kwawe nta muntu numwe afise ububasha bwo gupfa kugukuraho uko yishakiye. Nta bubasha bw'umuntu numwe canke ikintu ico cyose cyo kurangiza imisi yawe Imana itabizi, Imana itabyemeye, kubera ko Imana yavuze ngo habeho, habanje kuba inama. Rero ijuru rivuga ngo ubeho, habanje kuba inama. Haleluya. Imaze kuvuga ngo tureme, si yo ntumbero nashaka, tureme umuntu asa natwe. Ubandanije hepfo haca havuga ngo aganze amafi yo mu kiyaga, aganze ivyaremwe byo mu kirere, aganze ibi nibi, aganze n'isi yose. Haleluya. Bivuze ngo wewe uri kurantega amatwi, Imana yakuremeye kuganza. Haleluya. Imana yakuremeye kuganza ibindi biremwa vyose. Haleluya. Narivuze rero ngo birashoboka kwa ya mezi indwi yose aheze ukuganza kwawe kutagaragaye, ukuganza kwawe kutabonetse, ahubwo ivyo wagomba kuganza byarakuganjije, ivyo wagomba gutegeka byaragutegetse, ivyo wagomba kuyobora byarakuyoboye. Rero nuwumvira ijambo ry'Imana, hari igihe wo kumvira ijambo ukagaruka mu kuganza kwawe. Nta handi tugarukira mu kuganza kwacu, nta handi tugarukira muri uko kuganza. Nukwemera Kristo nk'umwana w'Imana, tukamwemera ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abamwizera bose ntibazokorwa n'isoni, abamwizera bose ntibazomaramara. Yaravuze ngo mwizina ryanje nimubwira data biciye mwizina ryanje, ico muzosaba data cyose azokibaha. Nimumubwira ngo turashaka kukandagira ahantu tuhategeke, muzotegeka. Aravuga ngo ivyo muzoha mwisi muzobiboshwa, nivyo mubohoye bizoba bibohowe. Bivuze ngo muri we niho duhabwa kugarurirwa kuganza. Muri ico gihe Imana ire mu muntu ikamuha kuganza. Bibiliya iratwereka ngo nyuma haza Satani, haza ikindi kiremwa cagararije Imana, kirakorwa mwisi, kikorwa mwisi, kandi yari umuntu yari kiremwa gikomeye cyane. Ivyo se ntitubigarukaho. Ico kiremwa cagararije Imana kiraza kiravuga ati habonetse umuntu Imana ihaye ububasha mwisi bwo kuganza ivyaremwe byose. Uyu muntu rero ngomba kumuvangira kugira ngo ave mu kuganza, ngomba kumukura muri uko kuganza. Iki kiremwa caremwe kikagarariza Imana, kikagira umuvumo wo gukora mwisi, kifise umuvumo. Mbere n'ijambo ry'Imana yatwereka ngo ico kiremwa cakorwa arico Satani. Ijuru ryaravuze ngo isi ibonye ishano kwiki kiremwa, abamarayika n'ibinyo baravuga ati isi none higize ibyago kwiki kiremwa kigararije kimanutse mwisi. Ariko Imana iravuga ngo
ndaza kugaruka kuri ico kintu Imana yavuze kugira ngo noneho uwo Satani ntiyongere kutunesha. Haleluya. Satani rero yiba umugono, niko novuga. Araza agenderera ngo wa muntu agenderera umugore. Haleluya. Aha hantu benshi barakunda kuhitwaza ko umugore ari we yagize intege nke, ariko niyo Satani aza guhura n'umugabo nawe nyene byari kumugora. Buriya ikiremwa muntu kirafise ivyo gishoboye, yarashoboye kuganza, ariko Satani cyari kindi kiremwa c'umwiza, kandi uwo muntu ntiyari yarigeze ahura n'ikindi kiremwa, ntiyari yarigeze ahura n'amanyanga, ntiyari yarigeze ahura n'ububeshi. Kubeshwa rero byari vyoroshe kuko ntiyari bwahure, ntiyarazi ko hari ikindi kiremwa cikigarariji cyo hava gikora ibintu nk'ivyo. Amen. Nubwo yari yaremwe, ariko urabona ko ntiyari bwamenye by'ukuri isi ko hari mu ikindi kiremwa gishobora kumukorera ivyo bibi. Rero Satani ngo araza asanga wa muntu. Ndashaka mpera aha hantu kugira ngo twinjire kuco Imana yavuganye natwe muri uyindwi canke muri uku kwezi. Satani ngo aza kuri wa mugore ngo aramubwira ngo nyamara Imana yabahaye kuganza, yabahaye kuganza, ariko ndumva hariho limite yabashiriyeho. Yabahaye kuganza ibyaremwe byose, ariko numvise akantu yabimye kandi akayabasigarije, kuko Imana ngo yahaye kuganza umwana w'umuntu byose, ariko iramubwira ati hari kibanza ibiti by'ubugingo. Ubugingo rero nije ndabutanga, ntuze uje kurondera kugira ngo ujye kuri ico giti c'ubugingo. Ubugingo ko namaze nijewe nkomeza kutumubaho, nije nzokomeza kuguma ubaho neza, ntuzogwane no gushaka kubaho neza birushirije ivyo naguhaye. Satani aramubwira ati aho rero niho kodire. Nujya nugera muri ico giti c'ubugingo naco ukavuga ati n'ubugingo nije ngomba kubujera, ibintu byose nije ngomba kubijera, uzocungana niyo Mana nico yaguhishije. na jewe niko vyagenze. Uriya nakorowe nashaka kugira ngo tungane. Sinzi ko yiriwe Satani arasobanura ivyo byose, ariko yashaka. Buriya Bibiliya itwandikira, Bibiliya ni namajambo mazima yatoranijwe akusanywa. Imana iravuga ngo aya naba ariyo aherezwa abantu. Ariko buriya ibiganiro byinshi byagiye biba hagati y'abantu n'abandi canke n'Imana muri ibi by'ubwami, hariho amwe udasanga yaranditswe. Niyo mpamvu bidusaba gusoma n'ibindi bitabo vyerekana inkuru zose uko zagenda zivugwa, ariko Bibiliya hakuwemwo ibifitiye umumaro ikiremwa muntu, kandi Imana irashingira intahe ngo ivyo nivyo bikwiriye. Amen. Rero birashoka ko Satani yagize ikiganiro kirenze ico tubona, kuko kugira ngo uriya mugore arinde yemera habaye kumukonvenka bikomeye. Rero uyu mugore aremera, yemeye niyisanga avuye mu kuganza kwiwe. Mbese ngo abwira n'umugabo ntiyabyihererana. Umugabo nawe acaravuga ati ariko kwera iki kintu kirumvikana, dukwiye natwe kuba abantu bangana n'Imana. Nawe nyene baca bisanga bavuye mu kuganza. Umwana w'umuntu hava mu kuganza ngo baja kuba mu ishamba. Rero ndiko ndakurivuga ico waremewe wowe waremewe kuganza ibindi byaremwe byose. Satani akura mu kuganza umuntu, Satani akura mu kuganza wa mugabo, Satani akura mu kuganza wa mugore, baza kubaho mu buzima bubi kugeraho Imana ngo iza kurondera wa muntu mu kuganza kwiwe. Isanga ntari muri kwa kuganza kwiwe. Imana irahamagara, ewe Adamu urihe? Ngo Adamu aravuga ngo niyihishe ninyegeje. Winyegeje kubera iki? Ko naguhaye kuganza, ko naguhaye utwa ngo nakoze icyaha. Umugore byagenze uko harabamwe ibintu byinshi byo kugira ngo yisigure. Imana iravuga ati rero ko byagenze uko ukumvira, uhuye n'ibibazo, ubuzima bwawe bugiye kubaho mu buzima bugoranye, ndetse nawe wa mugore ubuzima bwawe bugiye kubaho mu buzima bugoranye, kubera ko singaruka kuri aya majambo yose, kubera wumviye umwana w'umuntu agenda abaho mu buzima bugoye atari mu kuganza. Abaho mu buzima butari bwo kuganza kuva mu itanguriro ukabandanya mu bitabo byose Mose yandishe bishika 5 ukagera muri Maraki. Umwana w'umuntu yarabayeho mu buzima butaganza nkuko yagomba kuganza. Ageraho mu buzima bw'uburetwa, abana b'Imana babaho mu buzima bugoye. Satani agenda banyikiza, ugerageje kuvuga Imana wese Satani akamucinyiza, ugerageza guhagarara muri kwa kuganza Satani akamumanura, kugeraho Imana ivuga ngo ni igiki nokora ngo umwana w'umuntu asubirane kuganza. Ni igiki nokora ngo kiremwa umwana w'umuntu naremeye kuganza asubirane kuganza. Untega amatwi neza we twatanguranye, aha ni intego ngiye gushika ko iri.
ngo Imana iravuga ngo nukuri ndashaka kubona uwo ucungura umwana w'umuntu, ngo mwijuru hongera kuba iyindi nama. Bya biremwa byakora inama ubwa mbere birongera guterana, haburamwo muri ivyo biremwa ikiyemeza mbere ngo ariko kuko umwana w'Imana si we yagomba kubuza muri imbere yo mu kwiyemeza, ngo ariko umwana w'Imana ari we Kristo. Haleluya. Uwo yita nk'umwana, uwo yiyegereje hafi nk'umwana. Haleluya. Kuko Imana yiremye ikwita uko ishatse, uwo yafashe nk'umwana wayo muri ivyo biremwa havuga ngo nundeke jewe data abari jewe gucungura uyu mwana w'umuntu, ngende gucungura iki kiremwa twaremye twizeye, twaremye ngo kiganze nticaguma mu kuganza. Haleluya. Hashimwe Kristo yemeye kuza kugira ngo jewe nawe unteze amatwi usubire mu kuganza kwawe. Yesu aravuga ngo reka manuke kuganza, aramanuka. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo none ngo nimba yavuye mu ijuru kuki yaje akavukira muri Mariya, kuki yaje. Yesu Imana ifise ububasha bwo gukoresha strategy zose. Haleluya. Igihe cyose Yesu yaje muri iriya shusho, kuko Satani, reka mvuge iki kintu, Satani yari yarasuzuguye ikiremwa muntu. Satani yari yarasuzuguye umuntu yaramwiganziye. Yesu acaravuga ati kugira ngo noneho nganzuye Satani, nzogenda muri ya shusho ya cyakiremwa nyene yasuzuguye, nzogenda muri wa muntu yasuzuguye, kandi nzoca hataziga, nzoca mu nzira. Imana yacu ifise inzira nyinshi, ica mu nzira. Haleluya. Inzira yashatse gucamwo nizicamwo, kandi iyo ishatse kugutabara ica no mu nzira Satani atateganya. Iravuga ngo ngira ntabara umuntu kandi ntaciye aho Satani yaramenyereye, inzira ataramenyereye nizo ngiye gucamwo. Haleluya. Umwana w'Imana aramanuka aje kuducungura. Ndageze kuri iki kintu rero, icyazanye Yesu rero no kugira ngo wewe usubirane ububasha bwo kuganza ibyaremwe vyose. Icyazanye Kristo no kugira ngo umwana w'umuntu asubirane kuganza. Niyo mpamvu atangura ubutumwa kuva ku myaka 33 aje no mu mazi abatizwe, ahejeje no kubatizwa yakomeje kubwira abantu ngo ni jewe naje kugira ngo isi itagira ubugingo zibubone busagutse. Haleluya. Naje kugira ngo abatatanye basubirane, naje kugira ngo abatagira ubuzima bongere bagire ubuzima, naje kugira ngo abarushe n'abaremerewe bagire gute baruhuke, naje kugira ngo ababoshwe bagire gute babohoke. Yigeze kuja mu rusengero mu sinagogi baramuha igitabo asome, aravuga ngo reka asoma igitabo cyari gisanzwe basoma, aravuga ngo mpwemu uhora hari kuri jewe, yantumye kugira ngo ababoshwe baruhuke, abarushe baruhuke, yantumye gutubura imitima irushe, yantumye kugira ngo abari mu busho babohogwe, yantumye abantu ngo baratangara. Akomeza kumubwira icamuzanye. Reka nkubwire nshuti yanje, iyindwi Imana yavuganye natwe, turi muri message Imana yaduhaye. Imana yaravuze ngo nindwi yo gusibura amayira yasivye. Yasubira iyi nindwi yo gusibura amayira yasivye. Imana ihereza ububasha Kristo nawe aravuga ngo mbahaye ububasha bwo kugira ngo Satani yari yarabanyaze musubirane ububasha bwanyu. Haleluya. Kugeza uyu munsi hari umuntu Satani akiriko arakandagira, akamunyaga ububasha, akamunyaga kuganza kwiwe, akamunyaga urugo rwiwe, akamunyaga umunezero wiwe. Nagira ndakubwire, subira wumvira ijambo. Ico Kristo yaziye no kugira ngo uganze ivyaremwe vyose, no kugira ngo usubirane ijambo aho utarigira, no kugira ngo usubirane ijambo aho wariteje. Haleluya. Ico nico cazanye Yesu. Nagira nkubwire ngo uyu mugoroba wongere wizere ko Kristo ashoboye vyose, ashobora gutuma ivyawe ubitegeka, ivyo Satani yari yarakunyaze bigaruka, inzira zari zarasivye zawe zongera zigasibuka. Kubera wongeye kumuha icizere, wongera ugarura icizere ku mwami wawe. Kuko ndumva hari abantu Satani yongeye ari ubumugono, yongeye ari ubumugono, arasubira arabiba. Bageze igihe bacika intege, bibagira ko muri Yesu bafise ububasha bwo kuganza ivyaremwe vyose. Satani cabereho rero niko Yesu yavuze ngo nta kindi cazaniye Satani no kwica no kugira gute no kutikiza. Icabereho rero Yesu amaze kuzuka yaravuze ngo he nahawe imfunguzo za rupfu na kuzimu, nahawe ububasha, namwe ndabubahaye. Uwo mwasi ntoyongere kubatwara ubwo bubasha bwanyu. Mufise ijambo ryo kuganza
ivyaremwe vyose. Ivyaremwe byose ni vyanyu. Uko so wo mwijuru agaburira inyoni kandi zitarima, muzobaho murye. Uko so wo mwijuru yambika amashurwe niko azobambika. Ni mwizere gusa ko muri Kristo, muri jewe mufise ijambo ryo gusubirana ububasha mwari mwaranyazwe. Ubundi umuntu uyu munsi atari mu bubasha bwiwe bwo kuganza ico yaremewe, nukutaramenya ico Kristo yakoze kuri we, nukutaramenya ico Kristo yakoze. Uyu munsi uyu mugoroba uhagaze mu co Kristo yakoze kuri wewe, uhagaze mu ijambo Yesu icyamuzanye, ukavuga ngo naremewe kuganza. Ubutunzi bwanje ngomba kubuganza, amafaranga ngomba kuyaganza, ivyaremwe ngomba kubiganza, urugo rwanje ngomba kuruganza, urugo ngomba kugubaka, ibintu byanje ngomba kubiganza. Uyu mugoroba nyene hari ibintu wosubiramwo byo kuganza kwawe. Uyu munsi ubwiye Satani ngo nubwo uri kuraganza ibi bintu si ibyawe, ni jewe naremewe kubiganza. Kandi hari Kristo yaje kukunesha kugira ngo nongerane nsubirane ijambo ryo kubiganza. Nagira ndakubwira ngo uvyizeye uyu mugoroba hari ijambo, hari ikintu cokoreka ubasha ukabusubirana bwo kuganza ibyawe. Iyindwi turi mu ijambo Imana yaduhaye dusenga, twabwiye Imana ngo Mana, hari abantu bamaze amezi 7 batari mu kuganza kwabo, ntibasaruye. Abandi tugeze mu gihe cyo kuja mu minsi mikuru y'amakomine tusangirire hamwe, abandi imyimbu yabonetse, ariko hari abandi babuze amahoro, bari mu madeni yo ku mabutike, bararushe, ingwara zirabaruhije, Satani ariko arabatesa, Satani ariko arababuza amahoro. Kubera iki? Satani yabanyaze kuganza. Rero tusenze Imana, turavuga ngo Mana, muri uku kwezi k'umunani, iyi ndwi itangurira ukwezi, ni igiki twokora kugira ngo abantu basubire mu kuganza? Imana iravuga ngo mbahaye ijambo ryo gusibura. Iyi ndwi ndabemereye gusibura amayira yari yarasivye. Haleluya. Turi mu ijambo ryo gusibura amayira yasivye. Iyi ndwi ni indwi yo gusibura amayira yasivye. Iyi ndwi ni indwi Imana yatwemereye ko ari amayira yose Satani yasibanganije kugira ngo udahagarara mu kuganza kwawe. Iyi ni indwi yo gusibuka kw'amayira Satani yari yarasibije. Haleluya. Iyi ni indwi yo gusibuka kw'amayira Satani yasibije. Uvyemere uvyanke, twebwe turavyizeye muri aya masengesho tuzorangiza indwi ejo. Aya masengesho Imana yaduhaye nayo gusibuza amayira yasivye, nawo ubwawo ni wavyizera arasibuka. Satani yakunyaze kuganza uragusubirana. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'umwanya umukozi w'Imana. Uyu mugoroba tugiye guhagararako. Navuze byinshi ariko nizera ko atazama. Soma Zaburi 32:8, hanyuma tuvuge kuri iri jambo. Nindwi yo gusibura amayira yasivye, ugasubirana ijambo, ugasubirana umwanya wawe Satani yanyaze ububasha bwo kuganza kwawe. Zaburi 32:8. Turasoma mu izina rya Yesu. Haleluya. Nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo. Nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo. Iyi nindwi Imana yemeye kuduha inzira, kutwereka inzira ducamwo, kuko hari inzira zindi Satani yarasivye inzira, ariko Imana yemeye kutanga inzira nshasha abantu bacemwo. Uyu mwaka urangize uri mu nzira nshasha zitandukanye nizo Satani yari yarazimanganye. Amen. Nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. Nzokwigisha nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo. Umuntu anteze amatwi uyu mugoroba, ndumva hari umuntu anteze amatwi, Imana igiye kwereka inzira acamwo. Yari yabuze inzira acamwo, byari vyanse. Uzi kubura inzira ucamwo, ukaburanirwa, ukaburuhuca kandi hari umuntu ari kwaratuma ngo mbone ingena nishurira ideni. Nchehehe nanje ngo mbone akazi nk'abandi. Nchehehe nanje ngo ndandatse. Nchehehe ngo ibintu vyemera. Yazazaniwe. Nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo. Nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Haleluya. Imana ishimwe. Uwo ni wa wundi yizeye ko muri Kristo bishoboka. Yizeye ko Umwami Yesu ashoboye kumucira inzira ahatagira inzira. Kandi reka nkubwire, turi mu ndwi yo gusibura inzira cyane. Kare abo twari kumwe nababwiye ngo Imana ica inzira aho zitari, ariko aho ziri isibura izasivye. Umva kakana, Imana ntiyigera ica inzira aho zisanzwe ziri. Imana ntiyigera ica inzira aho zisanzwe ziri, ahubwo ica inzira aho zitari. Aho zisanzwe ziri isibura izari zihari zasivye. Nagira ndamubwire ngo Imana yacu ntica inzira aho ziri, aho zitari, izica aho zitari.
ariko aho ziri zikaba zarasibye isiburi zari zihari. Urumva inzira zishobora kuba zihari ariko zitagendwa zitarengana. Aho rero ni nshasha ntabwo ihaca nshasha. Mishuri wa kane hari umuntu ari mu cyumba yugaranye aho nyene ubona ntiza guca mu muryango ko uvuga uti hari huguruye igira imenene zitobekeranye muri cya kibambazi ihashira inzira. Haleluya. Nibutsa akantu gakomeye erega burya bajya abanyisirayeli kijya kiyaga burya bakorokera bari ariko yahashize ikaburimbi ngiye cyane ariko soje Tom yagiye kwakora ariko yonyene yahashize inzira atanzira ihari. Hari umuntu ari mu cyumba yiyugaranye ahantu abona ko atako bigenda ariko yaje kwashira inzira. Haleluya. Aho hantu ariko araraba abona bidashoboka abona ko bidashobokereka ijambo urumva agira gutelefone inzira. Haleluya. Aho zitari ego Imana iraza kuzica iraje ubunyene aho zitari iraza kuzica ariko umva iki kintu noneho iyindwi noneho Imana yatubwiye ngo hari zihari zasibye. Umuntu ashobora kuba inzira zihari ugasanga umugisha wo kudandaza warigeze kudandaza biremera ariko zarasibye ubu uradandaza ntivyemera. Bivuze ngo sinzira itahari kudandaza urabishoboye mbere niyo udandaje warigeze kubibona ko bishoboka ariko ubu inzira zagize zasibye ntivyemera. Bivuze ngo Imana ni iki inzira zo kudandaza isiburi zo basibije hari erega zasibijwe n'abantu. Yes. Haleluya. Ejo kandi abazisibije bakoreye Satani. Imana ica mu bantu mu gukora igice kugirira neza umuntu kandi na Satani iyo ashaka kugirira nabi umwana w'umuntu akoresha mugenzi akoresha mwene wawe akoresha umubanyi wiwe akoresha se wawe canke nyina rume canke agakoresha nyoko wawe canke papa wawe canke agakoresha umugabo wawe. Uko Imana ikoresha ibiremwa yaremye na Satani yitiza ivyo biremwa nyene. Birashoboka rero ko hari inzira zasivye banganye imbere yawe. Kera izo nzira zaragenda ko zarenga kera abantu barakugendera. Kera hari amatelefone yaguhamagara bari hanze bakakuvugisha. Kera nawe byagenda neza ugatanga nishikana ugashima. Kera nawe wararirimba bikemera. Kera nawe warasenga bikemera. Hari n'igihe Satana asivya inzira zo mu buryo bw'imhemu mu muntu umuntu akagenda kazima. Mu minsi nigeze guhura n'umukozi w'Imana Satani yasibanganije nari ndamuza n'umukozi w'Imana ariko uyu munsi siko bimeze. Nari ndamuzi by'ukuri akora imirimo ya data. Uyu munsi twarahuye nsanga Satani yarasibanganije inzira ziwe zose. Inzira zo kuvuga ijambo yarazisibanganije aho kuvuga ijambo rizima asigaye avuga amajambo novuga ngo y'umwanda. Inzira Satani yarazisibanganije ziwe zose asigaye yarabaye imboregwa. Satani yarazibanganije inzira zose. Haleluya. Satani cyabereyeho nugusiba amayira Imana yaciye. Ariko rero iyo Satani yasivye inzira ntabwo Imana isibu ikici izindi zishasha kuko iciye nshasha yoba yerekanye nkaho Satani menga yanesheje kwidashobora. Urumva aho hantu Imana icica nshasha umenga aho hantu Imana yananiwe noneho icica nshasha aho hantu iraharetse. Izica hadatse atari inzira ariko aho zisanzwe ziri isiburizo nyene. Aho nyene wasuzuguriwe ni Imana ije gusibura. Aho niho ugomba guhera iteka. Aho nyene watukiwe ni Imana igomba kuzamurira icubahiro cyayo. Aho nyene wavumiwe ni Imana igomba kuzamurira icubahiro cyayo. Aho nyene wirukaniwe ni Imana igomba kugarura icubahiro cyayo. Ntabwo ari ngombwa ngo ize guca nshasha kandi hari zihari. Izo nyene n'izimana yatubwiye. Iyi ndwi ije gusibura inzira zasibye. Iyi ndwi igiye gusibura izo basibanganije. Haleluya. Amen. Manishim. Amen. Mani yabicuba. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndiko ndavugana n'uyu muntu. Man. Haleluya. Sibura. Erega hari byasibye mu rugo. Haleluya. Yahoragira ijambo nta jambo agifise kuko zarasibye. Wavuze ko yahora dandaza yaja kurangura ndetse baranguriwe ariko ubu yaricaye byaranse ngo byaranse. Haleluya. Kubera zasibye hari umuntu uzi ko hari umuntu usanga nk'ubu yarigeze kuba nawe aba mu nzu yiwe uyu munsi abamuza abandi. Hari umuntu inzira zarasibye. Ejo mvuye ngaha hari umuntu yadukurikiye ngiye arambwira ati nabumvise nagumye bakurikije na kwijana ati rero ujya muntu yari ngaha akamagira yarasibye. Yego. Ati yaje mu Buganda yaje ahiye kurangura. Ati mugu vyaranse. Ati n'inzu yarayiriye. Yes. Inzira iyo Satani yasibije inzira n'inzu amasoko yose waronkeramwo araziba.
ugasanga wari ufise nk'amasoko 5 hasigaye kamwe wahora ugira utuntu tucaha tuzanana ha tugira iki iyo satani yasivye amayira nagira ndakubwire nanyoko yakurungikira igitoke aribagira ko kibaho nta kikurungikira n'abahora bakurungikira ibijumbu ruguru baravyibagira iyo satani yasivye inzira uragenda kurondera akazi ufise peremi ukagira ngo wewe ntuzi gutwara kandi abantu babizi ko wewe usanzwe uzi gutwara iyo satani yasivye inzira urateka ivyo watetse ukabitekera boss canke nyoko buje abiriye akavuga ngo wowe kusigaye uteka ibintu wagize nibiki kandi ni wari usanzwe uteka kwa kundi wa muceri ni wa wundi nyene ahubwo waruzi ko wabikoze neza aho satani menya ngo yasivye inzira utangura kugawa kandi aho wahora ushimirwa umugabo agatangura kuvuga ngo ariko wewe kusigaye umengura ikijuju wewe ibi nibi wewe nagutwaye umengura umunyabwenge none usigaye uri kigoje usigaye uri kijuju wewe uko kimeze kandi yahora avuga kuri umuntu umugore mwiza kw'Imana yamuhaye umugore mwiza agatagura kugutuka yagerageza kukuvuga neza akakuvuga neza muri mu bantu ariko muvanye n'abantu akagutuka vuga ngo satani yatanguye kusiba inzira hari gihe satani asiba inzira z'ishusho yawe isura yawe akayifuta imbere y'umugabo wawe ukamenga sigara kubona nk'umwanda satani agasiba inzira mu maso hawe inzira zerekana ubwiza bwawe akazisiba inzira zerekana ibikorwa byawe akazisiba inzira zerekana umunezero wawe akazisiba ibintu byose bikanka ukasigara umengura igicibwa imbere y'abantu inzira iyo satani yazisivye abakuvuga neza bakuvuga nabi barahindura imvugo bakakuvuga nabi vuga ngo bivuze ngo satani yasivye inzira ukava ahantu uganiriye n'umuntu neza mwavana satani rega koresha abantu wa wundi ubwiye uganirije ati kibazo meze gutya bimeze gutya na gutya akaba ari wagenda akavuga ibitandukanye n'ivyo wagize wamubwiye agereka kwibindi satani agaca mukoresha ati avuze akubwiye ngo buriya bimeze gutya na gutya noneho ko wabimenye inzira ziwe genda uzisibe uwo wabwiye ati muri iyi minsi kwera Imana yanciriye akanzu Imana yanciriye akanzu ibintu biriko biraza ndabona noneho nukuri muri iyi minsi nivyo kujya ndiko ndabironka ibintu biriko biragenda neza uwo wabwiye umubwira ivy'Imana iriko irakora kuri wewe agaca agenda vuga agaca agenda satani agaca mukoresha akavuga ati antungana kwereke anyambarana igitenge kwereke angurana kozimwe kwereke yavuye mu nzu y'icumba kimwe ngo agiye mu vyumba 3 na saro ndazibira inzira none hazoca burayariha reka mvugire ni uyu muntu ariko arantega uyu muntu sindi ariko wazibiriwe inzira ariko uyu mugoroba wewe nyene unteza amatwi aho uri sindahazi uyu mugoroba hari abantu Imana igiye gusibura amayira yabo satani yari yarasibanganije kandi nibigukundira ukinteza amatwi ejo mu gitondo aya masengesho ntituyarangize tutari kumwe aya masengesho nawe wigora aho uri hose sindahazi ushaka urihe ushire konitike hari n'abahora batanga amatike bagiye kuraguza abantu bakavanga bakaja kuraguza hari n'abafata itike bagenda kubapfumu hari n'abafata itike bagiye mu kabari umuntu akavanga ahagiye gusohokera imuramvye agiye kujya amafaranga ejo bafata iryo deni bafata itike none ugasanga umuntu yavuye ngaha agiye imuramvye kujya amafaranga kuryoherwa kunywa inzoga kuboregwa rimwe na rimwe ugasanga kuyeyo sida kuyeyo n'ibindi bintu ibintu bibi akavanga akaja mu Rumonge amahoteli nk'ubu yuzuye za Rumonge yuzuye za Nyanzarake n'abantu bavuye Bujumbura nagira ndakubwire mwene data ni wumvira ijambo wifuza ko Imana isibura amayira yawe ni wotera intambuko ejo tukarangizanya ya masengesho ukaza hamucarama ku mashengera abiri aho bita ku mashengera abiri muri Eglise Pantase twese niho tuza kuba turi duhanure ineza y'Imana ku buzima bwawe inzira zari zugaye zari zarasivye zisibuke ku ijambo ryayo rivuga ngo ivyo muzoba hamwisi n'umujuzo wabibohotse kandi ntabwo bizoba kubera gusa ari jewe ndabivuze bizoba kuko wavyizeye na ugatera iyo ntambuko ni wizera Imana iraza gukorera muri uko kwizera kwawe ijambo nirigira ububasha kubera uwarivuze rigira ububasha bitewe n'uwabyakiriye bigira ububasha bitewe n'uwaryumvise akari hagaciro none ni wo kwizera iyi ejo ukaboneka kuragiye dusoma ijambo ry'Imana gato ariko rimwe gusa hama twinjire mu guhereza tucishemwe intahe minota mikeya cyane hanyuma duhereza abantu bahamagara hari abatuza gusengera hano kuri radio ariko hano kuri radio tuba dufise umwanya muke kandi ntitwobona umwanya wo kukuganiriza ariko ejo uje mu gitondo ca kare twobona n'umwanya wo kuganira tukumva aho satani yasibirije amayira yawe tukabona uburyo tugusengera rero reka
soma iryo jambo ry'Imana mwana. Imana shimwe. Amen. Reka ni Zaburi ya 32 nyene umurongo w'icumi. Soma uwo murongo w'icumi nta kibazo. Yumvirize neza. Ahubwo uyu muntu yo ariko arawumviriza niba ari mwibarabara hagarara neza yumvirize. Haravuze ngo abanyakibi bazobona imibabaro nyinshi. Ariko uwizigiye uhoraho imbabazi zizomukikiza irya nino. Urakoze. Uwizigira uhoraho imbabazi zizomumanukira zimutandukanye n'ivyo abanyamareba bakoze, abanyakibi bakoze ku buzima bwawe. Uyu munsi imbabazi z'Imana zigomba kugira ico zihindura kuri wewe. Nagira ndagusabe atari wa wundi ari mu bitaro, atari wa wundi bidashoboka, atari wa wundi nyene atobona itike ejo uze tubana, ariko nawe ngo hari wafashe itike aja mu rumonge cyari mu ntuze yayaguranye ariko gufata nibavuye ku muzinga kandi ivyo yagiye kunywa yabisize n'ijumbo aha birahana kandi arasiga bisize harya nyene gacakati nyuma harya nyene harya ngo mbega ngo ni hariya ngo ariko kwegera uje kugira ngo Imana isibura amayira. Haleluya. Ayo mayira Satani yasibije akoresheje abakozi biwe ko hari ico Imana igiye gukora ngo asibuke ntiwotera iyo ntambuko muga Satani bwawe kandi yasibije amayira nayo mafaranga wayakuye kuri kontu ugiye kuyarira mu rumonge nayo mafaranga wayakuye kuri kontu ugiye kuyarira Gitega ugiye mu rugombo ugiye he kuri ako kayira kamwe gusa ayo namayira yasibye yarasibije ati yakore ko ntuyagiye kubaye yakore ko mugabo ntuyategeke akaba ari yagutegeka ngo tuga mu rumonge ugakora ku mafaranga ngo genda uyarira hana ariko ngaha mu gisagara bari kuyarira none uwo muntu yogiye ntambuko gamutama ejo nivyo nariko ndavuga nyene nimba hariho umuntu yabikoze gute wewe basi utagiye muri ivyo wumve ko hari habata amafaranga yabo. Nashaka kuwereka hari abantu bata amafaranga yabo mu bitagira ikimazi. Umwanditsi Yesaya yaravuze ngo mwinigiki gituma mugura ibitagira ikimazi ngo nimuze abafise inyota kuki mutere nimuze muhabwe ibitabasaba amafaranga kandi bikabagirira umumaro kuruta ivyo mushira kwa amafaranga.